Reka kuza kumenya ngo pastor ngo biragoye ngo Satani arakomeye, iyo predication ndayanse mu izina rya Yesu Kristo. Sinkeneye kunyigisha ko Satani akomeye, ariko nanje nje kukwigisha ko Imana yawe yakuvyaye irakomeye. Irakomeye kurusha uko Satani akomeye. Harageze ko ishengero rimenya inkomezi z'Imana, harageze ko abera bamenya inkomezi z'Imana, haramenyeze ko bavyawe bamenya inkomezi za papa. Usomye Bibiliya, usomye Nouveau Testament, usomye ama Evangile, usomye ama Epitre, Bibiliya twigisha gake cyane Satani ari ignore. Vuga uti ignore. Nuko atahari, arahari, ariko ari tellement faible ugereranije n'icyakoretse ku musaraba, ku buryo ari mentionné gake cyane, aho banamuvuga bamuvuga bamwimuye. Namwe mwamugize impamvu yo gusenga. Ngo vyukasha ugira ikisha, oya sisenga kubera Satani Imana yanje, nsenga kubera nyene nanje vyagwa na Adamu, kandi sindi umuntu w'imwemu ndi umunyamubiri, ndakeneye kumenya ibigize ivyo nahawe. C'est ça l'objet de ma prière.